umva barageze kuri rwa rukundo ruri real apara vye bindi yaje gufake we yaraje gufakinga ariko harageze ku gihe bashika muri rwa rukundo aho uba wumva ati uyu niwe finally choice ibi wanje n'uyu ati ibanga ryonje n'igiwiwe ishikira histoire biragenze gutyo. Okay. Premièrement, uraryoshe kuvuga inkuru. Sana biraryoshe. Je ndiko ndiyumvira none ko jewe ndasabaye. Umuntu azwa ariko aravyumviriza nawe. Ubuzima nibufatiye ku bintu vyiza gusa n'ibintu bibi ni nyene biratuma yuko umenya ati none donc iyo bavuga yuko iyo waciye mu bintu bibi niho basi iyo waciye mu bintu bibi uramenya no kugarda iyo uronse wa munezero uramenya kunezererwa neza ko uvuga ati harahantu naciye vraiment ndakwiye kuneza umva. Ariko bro sinibaza ko umuntu mwavyaranye imana cyangwa umuntu mwakunda imwakira mu bihe vyiza yuko vyokati kuko nyene atakintu kibi cyaba bivana n'ingene cyaba vyaheza ari gihe uvuga ati umva naho uzoca nzohaturira nuko rero ariko cyane nkuko kujya kuntu twakuze twumva ati gusambana n'icyaha umviriza hari ibindi bintu ukwiye kwiyumvira wowe nyene ukiyumvira mani nk'umuntu akuze kwavuga ati okay rero niyumvira kubera iki muri Bibiliya handitswe ko gusambana ari icyaha apana gusambana no kunavyiyumvira gusambana ukavyiyumvira wowe nyene kwanza d'abord kuvyiyumvira kubera iki bavyandise uri muririmbyi wanje kugira umuntu yubaka izina biragoye cyane hozi si ibintu bisanzwe yaje se rero utegeza kumenya ama strategy kuko hari abaririmbyi benshi ngaba bamaze gusohora indirimbo nyinshi batarashikana 10,000 personnes kuri YouTube. Shatije ngaduza Samson come close give me love iyo ntagufise janama mumbeho sishaka kugenda I wanna stay by your side hey oh baby la 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 sishaka guhora ndira niwe umposa amarira umurikira mu nzira oh baby la 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 sishaka guhora ndira niwe umposa amarira umurikira mu nzira. Arazi kuririmba cyane. Ndabahaye ikaze na karibu mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni Siren Vibes nk'ibisanzwe mubonye isura yanje ni mubonye Siren Vibes surtout iyo mfise microphone niyo mbanda handi ngira ngo bari ivya pastime. Anyways no musi satumire babiri umwe ni Samson undi ni Delira murazi histoire yabo mutazi histoire yabo araza kwibabwira bo nyene mugabo ivyo numvise umwe ari Samson undi ari Delira sinzi impamvu baza kudusigurira. Anyways, ku bantu batazi Siren Vibes dukora kuri Facebook, kuri Instagram no kuri TikTok turiyo onera no kuri YouTube. Hari abantu benshi bazi ko turi ku YouTube gusa ko ngira hari babona ibiganiro gusa ariko turi henshi. Rero mutukunda mwodukurikirana hose ko tubakeneye hose. Reka rero ndamuha ikaze Delira d'abord parce que ici hange tu la privilège abadamu donc les femmes d'abord duhera kuri Delira hamaze kwakira Samson hanyuma Delira bite sawa umeze neza ego kandi uravyemeye cyane uri Delira ya ndi Delira nanze no kuvyanka ni Delira ntaco uri Delira mugatubwira amazina yawe yandi atari Delira. Okay nitwa Tasha Oda umuririmbyi kati umurundi kati okay avant ko nakira Samson Tasha Oda ni wabaye inspiré par Tasha Cobbs novuga yuko bivanye n'ukuntu nawe ndirimba kera ni histoire yego histoire kubera yuko je kuri church banyita Tasha kubera bumva du soundinga cyo kimwe na Tasha so rero mubwira Tasha gushika naho mumwira barabimenyera Tasha nyene kwa kundi nyene bagwa nk'izina rikagufata so rero wena ngiye muri music ndavuga ati kambandanya kazina ngene barangiye ko nubundi bari sinzi kuntu umutwe byanjemwo ndibatubike bimwe ntashobora kuba yitwa Tasha ko Tasha Cobbs ya navuga yuko byaje kubera Tasha Cobbs ya afisa confidence bigeranye na Tasha Cobbs uyu mwana sintu bisanzwe Alvin Smith Samson Jendi Samson mugabo urumva imishatsi kwera bayikiye iri kiramera kandi ingufu ziragaruka confirma
Ingufu ziriko ziragaruka. Ya ingufu ziriko ziragaruka voilà. Urakomeye. Je vais très bien et vous? Moi aussi je vais très bien. Ndamusaba ko Silent Vibes. Ndabaramukije mwese aho muva mukagira abakunzi ba Silent Vibe ndabizi ko muri munkumbuye cyane ariko naje ndabakumbuye cyane gusa umusista twaguma ducikana marambwiye ngo aragwaye umutwe marambwiye ngo aragwaye inda none bambwire ngo imibembe sinzi kwa amaguru sinzi kwa aragwaye imibembe namubwiye ati Sinari noneho mu Burundi. Yego Sinari mu Burundi. ariko aziko nakubwiye uzo zuraga ibinono vy'impene kugira ngo ugire abaguru Kubera uragwaye amaguru niko wambwiye amaguru ngwaye. waguma nkwepa urumva rero donc yaraguma nkwepa ntiyashaka yuko za kuri televiziyo kugira ngo mushobore kumbona voilà merci Sinari mu Burundi. Kandi nakubwiye ko ngwaye fatigue pana ingwaye amaguru n'umutwe nakubwiye fatigue. nani siko ari imibembe I'm sorry Imibembe bigora abanyabyaha just n'umunyabyaha. Sorry ku bantu bashobora kuba barayigwaye ndasabye imbabazi. Anyways, Samson nkuko nabivuze ni Alvin, Tasha ni Delila byavuye ku ndirimbo y'aba gusohorana yitwa Delila. Alvin wari ubizi ko Tasha yinspire kuri Tasha Cobbs? En fait nagenda bivuge na jewe nta icyo kintu kabisa mu bintu ntanigeze namubaza icyo kirimo kandi ndiko ndikiza cyane urumva igihe ariko arasigura nanje nacyuve ndavuga ati kuri ntabwo bwamubaze itasha icyo aho yavuye mugabo Oda ndakizi ko cyavuye muri Audrey yarakimbwiye mugabo sinigeze mbaza Tasha aho yavuye. Tasha Cobbs uramuzi no wapi kuri and out of that novuga yuko after yo kubona ko basi yo kumenya iryo zina nararondeye meaning ya Tasha kuko dushaka kushaka kugiyita mugabo fale ko ugira ya imbere yo kugiyitwa avuga ati none ko yitwa Tasha okay ni bona nje barantaziriye Tasha ariko meaning ni yihe meaning ni nziza numukobwa basi ni umukobwa ari independent you see no Tasha Cobbs yes yeah you see arimba gospel yes arimba neza cyane aririmba neza urumva maze kubibona ndavuga ati kubera nyene na je ndi independence independent sorry independent ndavuga yuko ni boko na independent one gatasha ego how ubuhe buryo independent financièrement independent muhiri wanyu independent muri mind like ndibaza yuko naguciriyemo muri we yashatse kuvuga muri we yo kwisanzura yuko ashobora gutora ikintu canke izina atakibazo atarinze gusaba avion abantu benshi yes ogireka vyivugira uri independent muhe canke wifuza kuba independent peut-être uramaze kuba gushikisa uramaze kuba independent ko ça demande beaucoup kuba independent yagusora abona yuko ico ushaka kuzoba muri kazoza ugitangura vuba yabura kigendera bavuga yuko narabitanguye ndanavyifuza yuko basi kiretse yuko je ndavyimviye kuri muri jewe ndashaka nabandi hazobe igihe kimwe bavuga tujya mukobwa ari independent ya abayeho kubwiwe arakora nta umurihira inzu nta umwambika gushikisa n'ibihe bintu wowe nyine ubwo bavuga ati ni ça dépend de moi. Like Beyonce ararinda ati imodoka ngenderamwo it depends on me, the house mbamwo it depends on me, isa namba it depends on me, imishatsi kwisukisha sindira ngo boyfriend wanje ngandihire nihe bintu gushikisa ubuziko abakobwa kenshi badepanda ku basheri babo cyangwa ku bafamiye yabo mbwa wewe bidepanda kuri wewe twumve kuri aja mu nzira kuba independent ahubwo kuri akavara hanze je ndavuga ko ari byose presque byose kubera yuko havuye muhira si byose kubera video y'icyo ndazikurira none panda akuna kazi ariko ubuzima ni burebure kandi ni bunini cyane so ndavuga yuko apartie yuko muhira byo muhira bari inzu iki ibisigaye bijanye na jewe Tasha ibintu byose nje ndavyikorera kumbe ni mu best lady mu sister byose kandi kuva kera kuva ndanaciga narabikunda narabikora takuna niterera mimi nasikia numva ndi interested no kumva histoire yiwe kora ko nje ndakunda abakobwa bari independent like niko nanje ameze rero numvise umukobwa ari independent akibi wabo bari ibintu biryoshe kumva ko deje urumva n'umuntu avuga ati mbiriza ndakunda gasuzuguro ko umuntu yazi ko adependa kundi muntu yokwemera kamusuzugura mugabo bazi ko I don't depend kuri wewe ntushaka kumanyurako wewe kubyari wumvise ushaka kuba independent genre ivyakujemo ryari hari habaye kora ko haba hari ikintu element déclencheur ituma uvuga ati just nkeneye ko
ibana singane ko musoza murambwira ngwiye ibi nibi nzokwigura impunzi nzokwisukisha nzokwisigishiriza inzara nzokigura iryo hereni mbadarikeneye vyatangiye ryari Novuga yuko vyatangiye kuva kera niga mu wa gatatu primaire mu gatatu hari habaye donc ndavuga ko hari habaye iki jewe nakuze kwako ndi wisanga ukunda kudandaza seko je niga mu gatatu hari ubuntu bw'ububodi badandaza nyimba atari 50 je nyene narabubonye hari umuntu nyene kwishura abana nyene hari abandi bana nyene kwishura usanga bafite utuntu badandaza wiga 3e primaire ya mu gatatu kuri bassin de mu buyenzi ya ndavyibuka baranabifatanye na kenshi ku shuri abavyeyi baraza no ku shuri barabatuma ko bavuga ati tubwire umwana wanyu abuze iki imisi se babifasha bakabita nkagenda nkarangura dutatu twari 50 utubodi basugurisha kubana mwigana kubana twigana bo muri primaire barambara none utubodi basi utubodi comme tel donc sinumva kuntu tukubwira nyene twari twatubodi naho bona yuko basi nk'idisutiye ziwa tusanga umenga hari ibyo woshiramwo ani twatubodi basi nyene usanga tugenda direct bambara musi ya uniform nitwa nadandatse mu gatatu okay business woman respect so navuga yuko nakuze ndavyumva nko mu maraso ahantu hose etablissement yose nigiye ko no mu ngagara baranzi kuri mungala naradandatse wadandazi navuga yuko nk'ubuzanye nk'ibidandaza ku shuri umuntu wa mbere bashaka kubwira ati genda kwa Tasha abikudandarize no mu gihe ntafise naradandaza nk'impuzu udusengre udupira no mu gihe haje umuntu mushasha kwishuri kibazo nacuze nkubagira mu star nazo uzadandariza abantu ufite urumva ikintu cye nibuka idea Delila niwe yayizanye kandi wibuke yuko Delila byitwa yuko yadandaje ujya mu jama Samusoni rero ndiko ndagira ubwoba yaramufise mu ntoke umusita ashobora kuzontanga uyu ashobora kuzontanga oya urazi ikintu niyumvira ko ndiyumvira ati afise potentiel deje umva ko afise impano yo gucuruza afise impano yo kudandaza kandi ni avantage no kuri we kumva imiziki yazo ushobora kwicuruza vyoroshe umuntu afise impano aracuruza ikintu cyose umuhaye ashaka kugisohora vyoroshe mugabo umva nkuba that's how bose bavuga ati tutwa dukeneye mu ducuruza nko muri shop yacu bacakora muri tugumandori ntashobora kuhava ni management yimuta okay sawa urumva tuna feedback yatuguma avuga ati ibintu danje kuvushika birasohoka canke kugira umva si réel yo tala uyifise hariho changement y'igihe wari uhari n'igihe utaruhari nibaze yuko jewe ngiye gukora ikintu ca mbere nyene mbanzi yuko ngiye gukora ndagerageza uburyo bwose donc nkora nkwikoreye kubera yuko iyo umaze gukora nk'umuntu yikoreye donc ntusubira gufata ibintu minenego so ubuzi yuko mu gihe nzokora neza hari umuntu adashaka kubwira ati warakoze neza ariko ibikorwa bye bizokwereka ati Tasha kuvashika muri tuguma hari ikintu kanaka twigeze kubona yakoze je ndibaza yuko nanje maze kubibona kubera yuko jewe sanzwe ndikijuju mu maso yanyu ariko je muri jewe ndaciye ubwenge cyane kandi ndabizi rero uyu sister kuva gishika hajya ko je ndamukurikirana cyane kandi muri muzimu wantu nkurikirana wa mbere akwashize kose uyarimo kumvuga ati uyu muntu ntegezwa kubona akantu kose kiwiwe urizibona umuntu ashobora kwiyumvira akavuga ati jewe nkora muzoze atamuntu bayimubwiye muzoze murabona nk'iti nambaye niyo ngaha nyene akabereka nuzenya izo boro tuzizi kuba createur wa contenu mugabo maze kubona atanga gukora mu video nk'ubwo atamuntu yabumubwiye avuze ati uyu mukobwa araciye ubwenge ati kino ncenibuka nibutse ko tugeze guhura na jewe aransomesha yes hajyari zigura kuri eglise kadusengera ahantu hamwe twarahuye hari habaye expo hama tangura aransomesha uzugura imipira haje imipira imeze gukya n'amafaranga wenze guha ku mahera make ndavuga uyu mwana baramutumye no kuri vraiment impano rayifise nibaza ko natuguma heureusement ngene ko nawe ngene ari kare investir muri Lavage tuguma ni investir muri Lavage Entertainment ya investir muri tuguma nije dukora dufite partenariat Lavage Entertainment ni wanje none uvuga ko investir indirectement si pas indirectement kuko jewe turafise business dukorana urya ni nk'umuvyeyi kuri jewe urumva Lavage Entertainment nayo ni iyi ni handi umwana avuga ati ngira ngerageze inguvu voilà ariko rero nikibuza ko inguvu zishobora kugira zirashika uko umuvyeyi avuga ati
akuboosting ouais c'est vrai voilà kandi kuva wahindura imishasi usigaye ugira ibintu ego kwe respect naravuga ibirofu narahindura imishatsi no kuko urumva tugiye kurikiza societe yacu kwine bimeze iyo babonye umuntu asize imishasi baramushyira mu yindi kategori yasazi ariko wowe ndumusazi ni fresh ndumusazi ariko wowe nkaca numva ibintu ukora nkaca mbona n'ingene witwara bimeze uko rero urumva sinzi ko cyase kuducanga ariko c'est bien tes cheveux ni faut pas kumenyera je cye nibuka sha yasize ko yagende muri China ko yagende mu Bushinwa intebe bisusuza wasize mubwira ugende mu Bushinwa abone kuri umusirimu bajya basho Yabagumamira, your hair beautiful. Your hair is beautiful. Your hair original. Huh? Watahura chingisha cy'abashino. Anyways, respect kabisa. Kini gana shaka bidukoranye Alvin na Tasha. Tasha nibaza ko umaze guhomaka ko hariho ikintu kini Alvin akaragufasha. Même sindazi majambo amaze kwamesha hoho umaze kugira ga success gatoya. Niho baba batanga kuvuga se utarakumenya nta kintu bafisa kuvuga kumva nta kintu winjiza. Mugabo umaze kugira akazina gatoya barakuvuga. Ariko gato sure ngaruke kuri Alvin iyi emission atanga kwimbya ntarashika no mu Burundi. Ngo none ngo dukore ibisigaye ngo none ngo dutemo kiganiro. Umva deja n'ibintu afite indirimbo yiwe hahiye. Yagushaka kugira promotion. Mugabo ntiyambwiye kuri hahiye, yambwiye kuri indirimbo yawe Derira. Est-ce que la remarque iyo uko kuntu yitangira ibikorwa by'iwawe? Sokwe kwikubaza kandi umaze kugira akazina gato ko avant waravuga ati yego reka ramfasha mugabo est-ce que umaze kugira izana urahomaka ko hari ikintu ariko arakora mu muziki wawe? Novuga yuko umuntu novuga ati umuntu ari out ya lavage arinze abibona bisigura yuko nyine turiko turakora kandi ndabitahura cyane kandi nawe nyine arabizi ko ndabitahura urabiha agaciro amen kubitahura c'est vrai urabiha agaciro umva nyene no bivuga ko sinumva amajambo akwiye kugira ndabivuge kubera yuko ndashaka kuvuga ati ndabiha agaciro kandi atari ivyo so je nibaza yuko umuntu ibintu nyimba biha agaciro uwo muntu ariko arabikorera niba ashobora kumenya yuko ibi bindi ko ndakorera kuri uyu arabiha agaciro canke ntabiha agaciro kuko gushikisa hani baziko abantu bakwa kumenya kwera Alvin ariko akagati ndabashingira agati mu nyashanga kaza kukuryohera je ndi muri jury ya Yangabiri ni competition itegurwa na Yaga iba ni edition ya kabiri rero abantu baruka ama video baba bafite amatana yo kuririmba bakasura indirimbo z'abanyamerika z'abarundi zabonga hanye indirimbo yawe iri mu ndirimbo abantu basubiyemo nibaza ko yaririmbwa n'abantu babiri deja kumva umuntu aje ko interpret indirimbo yo mu Burundi mugenzi we bake twumvise bose ari z'abanyarwanda canke z'igifaransa z'icongereza mais ndibuka ko iyo sound yanje incuro zibiri kubwo bambajije bakora bashaka kumwe n'abantu batazi iyo ndirimbo ngiyo ndirimbo ngo niyandi ndavuga ati ni muri ivyo twata Tasha Oda kwaza niba bimenye nivyo kabisa sana urayibona ndavuga ati wa mwana yandirimbo ariko arinjira mu bantu kurinze urinze ubona umuntu ahitamwe indirimbo ngo ayitange muri competition nuko iyo ndirimbo ari indirimbo gera yumviriza kenshi canke indirimbo sinashobora kuba abagenzi biyongera ngo bashaka mu supporting I don't know but nakanu keza duku courage uririmba neza donc abasigaye juste ko abantu bashaka kuhakonesa iyo tala iri muri wewe anyways bafite indirimbo yitwa Derira hari indirimbo yitwa yindi yitwa Derira y'umuhungu wo mu Rwanda yitwa yaririmbye ya ndirimbo yitwa nde nawe bagini bo muka ntacwaza amatari wacu baza kuntuka mugabo ni indirimbo yindi muririmbye ya Derira je hiyumviriza naje bwatse bano bantu avuye ko ndabaza ku ndirimbo ifu ko babanza kumbwira histoire ya Derira na Samson mwe nyine muyivuge muvuge histoire ya Derira na Samson ndafite impamvu dayabaje histoire mutubwire histoire y'indirimbo no murakoze okay nibaza ko Derira ni histoire benshi barayizi iri muri Bible ku bantu basoma Bibiliya kandi Derira hariho n'abantu badasoma Bible bayizi kubera ni histoire yaheze nabi haya histoire zera nabi ziramenyekana cyane histoire nzera nabi umviriza hariho n'abadufate basi abandi bantu nyene tudasangiye ukwemera kwa Bible ariko Derira barabizi ko Derira yaramugambaniye Samson
So just sinzi ushaka ndayihere Utubwire, big, okay, ndayitangure, uvuge summary. canke ngire ya résumé. Résumé. Ok, novuga yuko ni histoire ya Samson nyene na Delila. Novuga yuko Samson yari mu bwoko bw'Imana, hariho n'abanyefilisitiya abafilisitiya okay. Yari abanyefilisitiya, so novuga yuko Delila nawe nyene yari muri ubwo bwoko. So rero ko Samson yari afise power, yasi nguvu, ndibaza yuko donc yari umuntu kujya mu bwoko bwa fate nko mu bwoko bwabo muri ubwo bwoko bw'Imana muri ico gihe, n'umuntu yari yatoranije muri ico gihe kugira agwanirire ubwo bwoko bw'Imana. So after yo ngaha rero abanyefilisitiya kubera yuko bashaka ko bajya abantu zeye bajya bujya bwoko bw'Imana buvaho, babutuza bwose bakabukurayo, ariko igihe cyose baje kubagwanya baca basanga Samson, katisanga zia plani ziwabo zirahombye, wasanga n'abasirikare benshi bahafiriye. So rero nyene bajya abafilisitiya baraje inama baravuga ati uno muntu ko yatunaniye, ko vyase, bariyumvira baravuga ati sawa, turabidi yuko intege nke z'untuzeya z'umugabo ari umugore. Abeshi icana kweri ma ya so bamaze kuvuga ati twaramuteze mu bintu byinshi byose byananse, reka rero butugerageze tumutege icana. Baby Delila bicana gihiye kibeze fresh sana. Baravuga ati wowe rero genda ukore bino bintu, ariko kandi muri movie turetse muri histoire ukurabira aba basi kujya nyine uvuga ati reka nkurikirane na movie, biboneka yuko Delila yari nk'umwana w'umwami. Siko nuko nyine Bible ntigeze tubwira ngo Delila yari umuki yari biki, je nibaza yuko bitarimwo, mba naragerageje gusoma neza, ntibigeze ba precise neza, basi yari donc yari hafi y'umwani, yari proche. Siko so rero after that baramurungitse Delila baramurungika, aragenda rero kugira ukuntu nyene agerageze. Nibaza yuko Delila yarakoze cyane vraiment, yarakoze cyane, donc yarakoze pana yarakoze gushima, donc yarakoze kugira aganye confiance ya Samson, kugira Samson ibintu byose bigeze kumutega vyanke, hama Delila akaba ari waza kubishobora, kubera yuko no muri byo bwoko bw'Imana vyibuke yuko azakuba yava mu buyezi Delila. Sego rumba kwa iko no mu bwoko bw'Imana hari abakobwa bakaranga kandi beza. Sego ahubwo kugira Delila aze kandi dufate nk'ubu uri umuntu ari cyamamara abakobwa benshi usanga na Samson baraza bakavuga ati wowe kwera uniho yabahozi bahari bahozi bose kwera yari uvuga ari top nk'umuvyeyi wari wose muri byo bwoko bw'Imana avuga ati nshaka umukobwa wanje arongogwe na atwagwe n'umuntu ariko araducungira umutekano ko azoba ari safe. Rero kuba Samson yaremeye, ikintu ca mbere ndiko mpora niyumvira nuko nyene sinzi byinshi kubijanye na niyo histoire, ariko naragerageje kuyigako. Ndiko ndiyumvira ati none ko Samson basi yari cyamamare muri ico gihe, kandi Delila yari umunyefilisitiya wa muntu badasangiye ubwo basi aba enemy, ubwoko bw'aba enemy, kandi mu bwoko byo hari ivyana biguma bimwirukako. Siko byinshi sana. None nyine mpora niyumvira none Delila yakoresheje iyi effort kugira aganye Samson. Anti nane novuga yuko nta nyishu zikwiye zihari, nta nyishu na jewe mfise, ariko ico niyumvira coco Delila yarakoze uko ashoboye ku buryo ibintu yakoze, nibaza yuko n'urukundo rwari rurimwo, kubera yuko nibaza ko urukundo ariko rushobora gutuma umuntu yari umu enemy mukanavyikuramo mukanavyibagira. So je Esther ukuntu ndiko ndagerageza kuyibona ukuntu yari imeze after Delila kuza kwa Samson, ikintu cari kimuzanye Delila nukuganya confiance ya Samson kugira mubwire secret yiwe, hama acha tuma burya bushobozi yarafise buhera. So rero Delila amaze kugera kwa Samson, uko yari yiteze yuko Samson aza kumusanga siko yari ameze.
siko ya ndabivuze kubera iki je ndiko ndumviriza gusa ndiko ndagihegwa na histoire ntigiye kibazo sawa reka mbandanye nibaza yuko Delila amaze gushika kwa Samson yarabaye nawe nyine attract siko nawe nyine yaranezerewe basi yaranezerewe donc yaragize ibihe zizana Samson umva barageze kuri gwa rukundo ruri real apara vye bindi yaje gufake we yaraje gufakinga ariko harageze kugihe bashika muri gwa rukundo aho uba wumva ati uyu niwe finally choice ibi wanje n'uyu ati ibanga ryonje n'igiwiwe urumva bari bageze kuri iyo niveau rero Delila donc yaragerageje Samson aramubwira secret ziyo kora Delila yaragerageje kenshi ndiko ndabira muri movie yaragerageje Samson igihe cyose Delila agiye kumubaza ati mbwira secret yiwawe yama mubwira ibitari ivyo bakagenda bagatesta bagasanga bigiye mubwiye sivyo avuga ati none rero ko nubundi ndiko ndamubaza akagumagerageza ivyo mubwiye ibiki akabyose agasanga sivyo kugeza rero igihe kimwe rero Samson nyene Delila nyene yaramaze kuba real kuba nawe nyene Samson ntiyari sure kubera yari umunyefilistia niyo mpamvu yaguma mubwira ibintu biri fake so kugira rero aca mubwira iryo banga real nuko bari bageze mu rukundo ruri real nyene aravuga ati n'ubundi kanda mubwire secret wanje ko ubu ndamyizera so rero Samson Delila rero kubera yuko yari burya ajya amaraso y'umunyefilistia yarakiri muri we basi ntigahera yaramukunda akavuga ati nubundi ko icarico canzanye reka ngene ndabibabwire hama nyimba arizo nguvu biza gutuma yuko baza kumuca izo nguvu nanje byo bari byiza kuri jewe ubwoko bwacu ni bagume babugwanya ko Samson vraiment yarabakarira bajya abantu aravuga ati kumbure je Samson ndamukunda naho bazozimukata tuzogumana uko nyene basatanga bafise zo kugwanya abiwaje urumva basi niyo niko ndiko ndavyiyumvira siko uko niko Delila yiyumvira ariko after yo ngaha Delila ni yarazi yuko niya mutanga Samson baza kumukura amaso zirya action zose zigeze kuba ntazo yarazi ko yuko uri kuraraba movie urabona neza yuko after yivyo uko Samson baramufata hajya rero muri kiriya kizu irya sene yose je ndubunda cyayise muri phone igihe cyose murandayiraho kajya sene jewe naho basi nafatiye kuri irya sene iri hajya muri phone muri bibiri hari ibindi byinshi cyane siko okay basi dufate yuko ndiko ndavuga kuri iyo movie no banarabonye siko sene ya nyuma muri kiriya kizu ariyo sene ihera ni sene yigisha cyane donc sinzi je nize byinshi gusumba na histoire yiwabo iri ngaho nize byinshi ku buzima siko kuri sene ya nyuma Delila bari muri ico kizu urumva siko Samson bamuboshe arahantu canke arahantu nyene bamuboshe donc nakira kimwe ari karakora baguma bamutwenga kandi bariko barahimbaza umunsi yiwabo nyimbara abanyefilistia nyine urabibona yuko vyase biramwanka kubera ibintu baguma bamukorera abantu bose baguma batwenga ariko umuntu atari karatwenga yari Delila wenyene ariko nakimvira none ko nubundi jewe naho ntobinezererwa ni jewe nabikoze siko nije namuhemukiye donc yari muri rya moment yo kwicuza siko yo kwicuza ku muntu yamukunze vy'ukuri akamyizera hama kamuhemukira umva yari aho hantu ariko arimvira none gamana ibi nivyo nakore umuntu twari muri gwa rukundo nyene sinzi kuri gwa rukundo guko we ambira ibanga giyiwe yo kugira nyene bamufate so after yo ngaho Delila yari yicaranye je muri yo movie nabona bari bicaranye n'umwami siko kora yarakoze ikintu gitese umva base okay niyo mpamvu naguma niyumvira none yo bafise connection nini ya hagati y'umwami yari yamutumye intuze kuko kuntu bashaka kuba uri mu eho w'igihugu okay baraheje gutanga okay dufate basi nk'ubura yaje gutanga yari yicaye ahantu heza hahandi nyene finally yaba atamukunda Samson yari kuba ari karanezerwa ati ivyo na deal yanje yaheze ariko ahantu Delila yari yicaye yarababaye ku buryo ibintu bariko baramukorera Delila carahaguruka umwami acaramubwira ati ukava ngaha ntuzogaruka kwicara kuri iro ntebe wari wicayeko Delila ntigeze donc razi ikintu Delila yaciye akora cyo kumufasha Samson bavuga ko ari cyo kumufasha kuko nicyo cyace gituma na histoire ihera Delila yaciye ava ngaho umwami amaze kumubwira ati kuvuye ngaho kuri iyo ntebe ugiye gukurikira Samson yajya bari bijya bintu bakora mukora ko ntiyari kabinezerererwa urumva we emotion ikintu cyace kimutuma Delila yaciye aguruka hajya umwami yari yicaye aca aragenda kwa Samson aca yifatisha inkoni siko
aragenda basi nkuko nawe nyine agiye kumukubita kumbe yaragiye kuvugana nandi yaragiye kumuvugisha Samson siko bajya abasekirite bose arababwira ati nimugende je ngo ndamyikubitsiye basi umanane ndabanezeze abo bose bari batangaye babonye Delila ahagurutse agiye kumusanga Samson ariko Delila aca afata inkoni nk'umuntu agiye gukubita Samson abantu baca base baratangura gutwenga bari bimvira yuko ababaye iki ariko nawe akoresha ubwenge acagira nk'umuntu agomba gukubita Samson amaze kumwegera Delila aramubwira ati Samson ndagusavye umbabarire ku bintu byose nagukoreye urumva ibintu ndiko ndagukorera ubu niho ndiko ndatahura donc uburemere bwavyo agaciro k'ibintu nagukoreye gushika kuri no mwanya numva umutima wanje uri kuranga none nikiye kintu wifuza nagukorera kuri no mwanya kugira umbabarire siko Samson acamubwira ati shaka unshire kuri vya mur Samson yaca henura bose baca barafiramo Delila nawe aravuga ati ico conyene amubwira ati ego Delila aca rero aramufata Samson afata donc kubera Samson bari bamufunze gutyo barafata baragenda buke agenda mukubita kujya mukubita Delila amubwira ati we bandanya juste yari secret yabo yuko agomba mushikani hari ariko bajya bavuga ati n'ubundi ko twamaze kumugira ko twamaze kumukura amaso inguvu ziwe zaheze ariko nibagereye ko dushatse duke twa Samson rego turakura ivyo nivyo batariko barabona ico bo bariko barabona yuko umuntu ari down ariko ikindi batigera biyumvira eske ujya mushatsi ko uri kurakura hoho zijya nguvu yarafise ntizogaruka siko after yo ngaho Delila barabandanya aramushikana ajya ku mamero urumva aramubwira ati okay aho washaka ko ndagushikana twahashitse kuko hari ahantu bari gusho ahantu yaramaze kumushikana na ahantu si nyimba ho bahari yindi nzira baca birukana Delila siko ariko Delila ambwira ati nari twamaze gushikanga kandi bari abantu ntibariko baratubona urumva nawe ariko baratubona twe turafise ukuntu nyene basi yari mind ya Delila turashobora kwiruka siko ariko Samson aramubwira ati oya je ngaha nimba ari Holy Spirit ayikarambwira yuko ahantu ndi niho heza we ikintu ushaka kukubwira ni giki je narakubabariye ariko shaka uve ngaha we sohoka ugende siko je ngaha ngo bankore ngo banikorera akazi urumva nyireje kaze ndiko ndarabiye mu video avuga ati wow Samson yarafise umutima irakunda Delila gushika hose aho yumva yuko nashaka kurimbura bajya abafilistia ko muri ubwo ruzu hari abafilistia benshi kubera yuko yari fete yari umunsi mukuru w'iwabo nibaza yuko bose ariho bari rero Samson yavuga ati iyi ni good opportunity urumva sasa rero Samson amubwira ati wowe ikintu ndagusaba wowe yambwira ati run iruka weva ngaha je hari ikintu ngoma nikorera mwe muyara karambwira siko Delila aramubwira ati sawa akoze Delila yaranse aramubwira ati just sinogusiga ngaho urumva ariko Samson aramubwira ati we genda siko after yo ngaha Delila acamera nkugiye ariko Delila ntiyigeze ava muri ryanzu kwera Samson aramubwira ati iruka kwera Delila nawe nyene yarazi ivyo Samson yakoze igiye yicija ntuze yaniwe yarabona ibintu byinshi canke yaranavyumva kwera abagore kera ntibagenda mu bintu vy'intambara ariko yarumva yuko umuntu ariko aratuma abanyefilistia batagira success kuri ubwoko bw'Imana ari Samson urumva ko yaramubwira ati genda ari kugenda urumva ariko Delila ntigeze agenda ngo aveho yegire basi hama ibisigaye Samson asigara arakora akazi kiwe Delila yaciye aje ahantu ku gihome Samson yari nkonga kwera we ntiyari karabona muri iyo moment acaragenda quelque part agume araba ivyo basi ibintu bigomba bibe urumva Samson agomba bikore arasenga after yo ngaha arasuye kandi arahamagara yumve ko Delila kiri muri ryanzu mu kugira abomore ijya ntutse ijya okay arahamagara okay acha yumva Delila acha yibaza yagiye siko saratangura arakora bijya bintu agitangura guhenura iryanzu ariko baratwenga ati yo none yibaza ngo aracafise inguvu nka zazi nizakera baragwa ati tubandanye aratumwanya hajya siko ariko uko bari bavyiteze batangura kubona ibintu biratangwa serious ngo kubona ikibambazi kimwe kiraguye donc kubera yuko ahantu yarari niho hari hafashe novuga yuko temple yose ivyo nibigeze banavyiyumvira ko bavuga ati nubundi nubundi nta kintu kimwe utubwira so after yo ngaho
Derira ibintu byose yarabona yuko atanguye guhenura bijya bintu yari kuvuga ati reka rero niruka ariko Derira yagumye ngaho barafana na Samson muri iyo nzu nyene siko kandi yari gushobora kuhava akagenda akiruka akazotubwira amakuru ati umviriza nije nabikoze bijya bintu naricujije urumva ibintu nk'ivyo ariko yaravuze ati ko nubundi ibi byose biriko biraba ni jewe ndi source kandi ndafise kugira ndafise donc nanje novuga ati reka rero ingaruka igomba ishikire n'abandi nanje ishikire histoire cibu iragenze gutyo okay premièrement uraryoshe kuvuga inkuru sana biraryoshe je ndiko niyumvira none ko jewe ndasabaye umuntu azba ariko aravyumviriza nawe araryoshe abantu batazi kuvuga inkuru babwiye bavuga inkuru naho bavuga ngo vuge filme uco mubwira tumva bihebeka tujye mugabo arayivuze ku buryo twumva wumva nyene umenga uri kurasubira kubona iyo filme bon iyo yariko akakonta filme njana bikubajije kubera ko narisi mpamvu nakubajije numva impamvu wanditse indirimbo ya Derira ko deja l'histoire en soi si histoire iryoshe ni histoire iryoshe kandi histoire itaryoshe rero kwita Derira c'est comme si uri kuriyita umuhemu umuntu w'umu hypocrite umuntu w'umuhemu umuntu atagira urukundo indirimbo narayumvirije numva hariho aho muvuga ngo muzokundana gushikangira ku mpera y'isi and I was thinking like none uru rukundo umega ko ari urukundo ruri fort mugabo muri histoire ya Samson na Derira urukundo rwaheze nabi rwaheze atari urukundo rwari rurimo urukundo rw'ukuri kuko après umuntu ukunda byo gupfa ntuja gutanga surprise zaza yezu yakubwiye uvuga ati ntavyo ndababwira nje muca munyica mugana ndababwira kuko après afise nguvu kubarusha mwese tabica ngumva haragiyemwo akakubuhemu mbwa uriko uravuga histoire na cyane numva ko ufite histoire iri gentil the nice one mugabo kandi yatahurije kwera iharezo Derira kubera ko zivyo ko Derira nyene urumva yibaza ko bazomukatimisha sihama bace bamureka bo bikomeze basi okay basi reka Alvin abandanye sinzi ko ari je nabwo cagaya Alvin wowe usoro wari histoire ndaje ku cinema nawe yaranayigisomye gitabo none basi dufatire basi okay reka dufatire kuri Bible cyane ko Bible novuga yuko Bible umuntu wese bivanye n'ukuntu yayisomye urashaka basi bivanye n'ukuntu umuntu yayisomye umuntu wese ayitahura afite ukuntu ayitahura kabasi dufatiriye yuko jewe nanditse indirimbo mbikuye kuri film kujya hari umuntu abantu baririmba Jack na Rose bivanye n'uko babonye ukuntu yaheze siko iyo ni histoire basi kamvuye ko nanditse indirimbo bivanye kuri histoire je kintu nize cyane kuri Derira siko cyane kuri histoire basi kuri byose byari bihari siko ibi bintu birahari no mu buzima busanzwe siko ashaka gukundana n'umuntu nyene mugakundana ariko muri rwa rukundo urukundo sometimes urajamwa mistake harabamwe gushwana harabamwe ibintu byose donc harabamwe nyene ibintu usanga bitameze neza ariko ku muntu ukunda ibyo byose wama wifuza ati ndashaka umuntu naho dushwana umuntu naho tutumvikana ndashaka yuko hari ahantu tuzoshikana maybe naho ibi byose biriko biraba ariko mu bantu nifuza ko mu buzima bwanje buzoyera turi kumwe uwo muntu ndamwifuza gasanga mwama mushwana ariko gasanga everyday murashwana ariko bakubajira ati choice yawe ninde ukamutoronye mugaba niho rasi toxic sawa seko ndiko ndavuga si ni muri histoire zimwe si muri zose siko basi ndiko ndavuga ati nk'ubu kandi novuga yuko nta zibara zitakomana amahembe kandi nta vy'amavyera de siko mu gihe mwoba muriko muranashwana muba mukundana siko rero kandi naho mwoba muriko murashwana ntimuzokama mushwana arigiye mushwana arigiye muba mwumvikana neza kandi bavuga yuko uko ni ku buzima bumeze ubuzima ni experience ufise kugira experience ya happiness niyo mubabaro ubuzima ni bufatiye ku bintu vyiza gusa n'ibintu bibi ni nyene biratuma yuko umenya ati none donc iyo bavuga yuko iyo waciye mu bintu bibi niho basi iyo waciye mu bintu bibi uramenya no kugarda iyo uronse wa munezero uramenya kunezererwa neza ko uvuga ati haraharu naciye vraiment ndakwiye kuneza umva ubuzima buca buryoha kurusha kuko iyo hajya ahantu utari kuhaca ntiwari kumva wa munezero urengeje yo kumenya hajya ahantu ushitse so je novuga yuko muri Derira ni nka kujya kwa Yuda yarakoze mistake ariko ntiyarazi yuko kijya kintu yakoze basi biza gutuma kiraninga basi gitwara ubuzima bw'undi muntu
Yuda yarazi yuko Jesus afise ubushobozi yavuga ati jewe ujya mu bro ndaza kumutanga hama inoti nitwarire kuko arafise ubushobozi yarabonye ibitangaza yakora ni nka Delila yabona ati Samson ibitangaza akora nibi naho nza kumutanga baraza kumutwara ariko arafise ukuntu yobacomoka akagenda ari we yamuboreje kugira baje kumukata imishatsi donc elle était consciente parce que imbere ko bakata imishatsi yaramuboreje yamuhaye inzoga nakubwiye ni kakantu kubunyefisi yakamukunda siko yaramukunda nawugira ibiki ari akantu kiwanyu katakuvamo siko Delila yaramukunda vraiment kandi gusa nuko je ndiko ndagerageza abantu bafitisha Delila uno musava haba bihera bakora mutahura oya ni nkuko nawe ushaka gukora mistake mu buzima bw'iwabo mistake yica umuntu si mistake no banzirindire sindiko ndavuga kuyo kwica ariko ikoze mistake ntubuzi kwiza kwica umuntu defo hari gihe ububizi ariko urazi impamvu okay niko tugara kuri histoire ya Delila Delila elle était consciente ko Samson bariko baramuhiga ba Felicity kandi mu kumuhiga kandi nico cari kimujanye kandi mu kumuhiga ntibamuhiga ngo bamubembereze bamubwire ngo bige ibintu bireke nutse kuzura twica umuntu wiwacu ukora akazi kiwacu yarabizi ko nimba baba bamuronse guca biga strategie yo kumukura donc nubwo yamukunda nubwo mu nyuma haje nk'amasantima yabandangije kuri ya side mbi yiwawe Ozi okay ntuzeya ujya Waskiro kinjoye sorry gato ntaguciriye mu kintu kinjoye nuko wewe usenga cyane na usenga cyane urumva je ngaha sindi mama nuri kurarika wego ni pambane basi ndiko ndaja mu bintu by'imwe mu cyane mu bintu byo gusenga ndiko ndavuga histoire siko ndiko ndavuga ati Delila kugira ngo abantu ne mu okay basi kubera iki okay ntibihe raison yo kuba yo Samson bamukuye amaso ufite urumva seke Tasha yashase kuvuga kuri ndirimbo yashase kuvuga yuko wewe yanditse indirimbo bivanye n'ibihe byiza baciyemo ko de toute façon Samson nimba yamubwiye ibanga ry'ujya mukobwa kandi kare yaguma mubesha bisigura yuko yamwizeye avuga ati aho tugeze uyu musita je ndabona umengo n'umunyabuyenzi kuko ibintu nankorera nibibaho urumva aravuga ati uyu ndumva kabisa ko shobora kumubwira ibanga ryanje urumva kuko nkuko yabivuze ivyana byari byinshi cyane muri rya hase yabo sivyo kandi pouvoir yarafise pouvoir niyo kukicara mani cha president urumva ariko aravuga ati uyu mwana kweli sisi yaturuka mugaro hari ya boro mugabo cyo kudamubona ni sawa aramwemera bro kandi urabizi yoziwe nawe bana umuntu ariza kubwira ibanga ryiwe aba yakwizeye kabisa okay nashaka tuve kuri histoire ya Delila mugabo donc twashatse kuririmba ibihe byiza aho muri mureke gutrayisa abantu ngo bazobitahura ntabwo tuzotahura aroro si c'est comme ça kubera iki abavyeyi none bita abana ba Delila kubera akazina canke kubera ntuzi ari abana bitwa Delila uya uviriza ije ni histoire iryo ni izina rega Delila ni izina ariko okay fait ko batazi risigura Jean Delila rega Delila ntirisigura yuko ngo Delila ngo nibijya bintu yakoze Delila ifisindi meaning yi sindayiza ariko bijya bintu Delila yakoze amazina yo muri Bible yose twita abana bacu dufatiye kuri personality y'uwo muntu yo muri Bibiliya yari ariko hozi n'ubu ari abantu Bibiliya irasigura izina hari abakobwa benshi bitwa Delila usanga nabo muzo musabe ba Delila nyene ntaho umenya bamba bari ba Delila muzo ngo kandi hozi wewe kuva ukura bose kuvuga no ubuzima busanzwe hozi izina Delila ni izina kandi gusa basi nk'umuntu atigeze amenya nk'ijya histoire ya Delila pana Delila na Delila barahari na Delila barahari en fait sasa rero icyo twashatse gusigura ni kimwe turabonye abantu benshi cyane bakomanse ku ndirimbo yacu ku ndirimbo ya Ntuzenya ya Tasha Delila ngo eske mbere ko muri iyo ndirimbo marabanje gusoma Bibiliya mutahure niyo mpamvu justement naje nabaje kibazo ko urumva biri intrigue ukuntu voilà ni nka Jacques na Rosa byaheze gute umafuye ego mugabo wabonye histoire yabo nimbwa ego mugabo yarafuye tu ntiyagiye none Rosa yarasigaye Rosa sujya mu sister ntiyasigaye Rosa ntiyahuye n'ikindi kijambo cyari yaciyafuko nyene yararongoye kandi Rosa umviriza histoire ntoye bandanye seke nous voulons dire cyangwa icyo twashase kugira niki twashatse kuririmba cyangwa kubwira kuririmba ku buzima bwiza bakiye ko de toute façon abantu kugira ngo bagire ahantu habi ariho ivyiza biba vyaciye mu byinshi mwe muri kuri kote ya twebwe turi kuri kote twibagira ibi twagiranye ubuzima bubanda dushije duha agaciro bijya byiza twabanyemo hamuzo mu banda hama dukomeje none ndakubaze hozi eske umuntu wese muwe ma ex ni maka nimuvugane mu buzima
oya oya baga aba ex banje d'abord bose voilà none mu ex wawe ashobora no guhura soit umwana akabahuza ariko mukaravugana sava hewe mu rugo rwawe ni sawa ewe nawe mu rugo ni sawa I'm good urumva nibisigura yuko aba ex bose ko muca mushwa abax muravugana we neza cyane nababandi bon fait urumva nibo babishasa kandi ugasanga hari nabamwe usanga sibo ugasanga n'umuntu bari kumwe niwe amubwira sishaka ko muvugana n'ujya ariko bro sinibaza ko umuntu mwavyaranye man cyangwa umuntu mwakunda imwakini mu bihe byiza yuko byo kati kuko nyene atakintu kibi cyaba bivana n'ingene cyaba vyaheza ari gihe uvuga ati umva naho uzoca nzohaturira nuko rero ariko bro ariko uko bigenda kose hozi hari igihe umumwe yicaye zijya nuze nziza zimugaruka hari igihe peut-être anyways ntacu tuvyiho kandi wowe rero wowe ushaka kufisa ibikomere byinshi hozi hozi ashobora kuba afise ibikomere byinshi kabisa abiriza ndimbo yacu twebwe twashatse kuvuga ibihe byiza baciye nka good moments basi twaravuze nk'ibihe byiza bo baraciyemo basi siko basi reka dufate yuko je ntigeze fata kuri histoire nkako kundi ushobora kubona nka histoire kuri yaba Nigeria cyangwa y'abantu batandukanye ukabona ijya filme basi ikakuha inspiration yo kwandika ikintu kanaka siko sasa rero basi reka mfata yuko ntigeze nsoma Bible ariko basi je hari filme kanaka ya Delira yama inspiration yo kwandika kandi reka basi dufata ozi isayo siraheze uri kuratuvomamo amajambo ariko uracubwe nk'iya Burundi ariko bamaze kugivinga up ukavuga ati reka tuje mu bindi oya ubukura ko avuze ko yakwiye kuri filme sava kora ko filme hari ibintu byinshi bahindura n'ibindi bongeramwo bitari muri Bible mugabo ugiye gufutara kuri Bible exactement no kuri nta muntu muha raison kandi gusa rero muri Bible ni précise sha karonka no siko novuga yuko muri Bible niba précise directement ati byaragenze uku baraciye mu biyekana kasiko ivyo basi Bible yo iravuga Bible ifise message ishaka gushikiriza siko n'umuntu wa movie ujya muntu yagize movie afise basi ico yashatse gushikako siko reka basi jewe kugira abantu bantahure neza ku bantu bari mu mpemu ko abantu baba basomye Bibiliya cyane bajya abantu bari Holy Spirit baca batsitara bakavuga ati ngo gari karahindura ivyo Bible ashatse kuvuga ariko basi reka ku bantu batahure autre chose il faut que tuzatorosha mu bwenge mu bintu sikintu cyose wasomye ngo uzoce ukifata uko nyene uvuge ngo cagize je basi je ni benshi nuze se yanditse kugengene bisumye nuko ngene uvyemeye ego bigusaba Bibiliya ni besha bro kugengene ntuhindura ni moi ni plus kugengene biguhaye bari ko ngene uvyakiye gusa rero ozi Bibiliya hari abantu bayitahura kutari ko bivanye n'ukuntu wagiye kwisoma yego ariko Bibiliya n'ukuri ariko bivana n'umuntu rero yagiye kwisoma ningene jenga ningene ndigipiga reka tugire okay ntacu reka tubire reka dukate umuntu afite ndakunze gose ukuntu ayisiguye ça montre que wayanditse harimo umutima hariho abaririmbyi bacu bandika indirimbo kumva nyene yaranutse sujet gacha aho atagura ibintu ugasanga si ibintu yahaye umwanya kuvyumvira kuri histoire biraryoshe ko deja naguharije mugabo tu as su défendre indirimbo yawe kora ko wayanditse wayahaye umwanya indirimbo maze kwandika indirimbo zingaye zibiri gusa zose mu kuzandika uraziha umwanya ukiyumvira ku majambo girushiремwo ese ni bakubazo yishura gute kubera yuko nka je basi nkasije nyinshi nkunda kuririmba ugerageje kuraba usanga ari abantu bakeya baziririmba je ngerageza basi bijya bintu abantu batinya kuririmba je ndabiririmba kubera yuko mba nzi yuko ninabiririmba basi nyimba hari abantu bitaza gufasha hari abandi bishobora gufasha bivanye na histoire y'indirimbo indirimbo zanye nyinshi sinzi ko maze kuzumvuye iheze yari Osman kandi narasiguye impamvu nayanditse na Delira ndabize abantu benshi nta muntu kubera ngaha mu Burundi biragoye ku bantu basi nande sindi ko sinobajija kubera umuntu wese afite ukwizera kwiwe nande afite ukwizera kwiwe ndafite ivyo ndaba muri filme afite ivyo nahura nawe afite ivyo uraba muri filme ukagira ivyo utahura je rero ndahagarira kuco ntahura umviriza sasa ndabasubireko iki kintu genda umva abazungu batwishije kwizera ntibatwishije kwiyumviramo ko nta kuntu umuntu kubera yuko twakuze tuvuga ati ushaka gukora ikiniki ubaza gukora ikiniki sivyo cyane nk'uko kuntu twakuze twumva ati gusambana n'icyaha umviriza hari ibindi bintu ukwiye kwiyumvira wowe nyene ukiyumvira mani nk'umuntu akuze kwavuga ati okay rero niyumvira kubera iki muri Bibiliya handitswe ko gusambana ari icyaha apana gusambana no kunavyiyumvira gusambana ukavyiyumvira wowe nyene kwanza d'abord kuvyiyumvira kubera iki bavyanditse and ava Bibiliya kubera iki
ibintu byose byakogwa ava Yesu yukwaza sivyo hari irindi dini gitwa gute abapagani sivyo abapagani yari dini sivyo tompa none ndababaze none before iko Yesu Kristo aza kwisi ntandi madini yarahari idini ryari rimwe y'abafarizayo yari menshi ubwo yari menshi n'ubupagani ngo yari dini uretse ngira ngo two tuvuga abanyesirayeli tureke za budiste rero ikintu nashaka kuvuga ni iki kera abantu bakora ibyaha byose batazi ko ari ibyaha uri kumva babizi n'impamvu bahana okay ava Yesu Kristo ibintu byose byarakogwa abantu baricana abantu barasambana ku mugaragaro n'impamvu Imana yahanishije abantu kudoma umuriro n'impamvu Imana yahanishije amazi kuri iyo sete avanye ko Yesu aza donc bari babizi ko ari ibyaha ariko urumva ko babikora byose barabikora mugabo by'abari igihe Yesu ariko tabura ko igihe Yesu Kristo aza yuko yaciye atangura kubigisha ibintu bimwe bakora yuko atari ibintu byiza urumva nancyo kintu cyatumye Yesu Kristo bamupinga benshi kuko yashaka kuzana inyigisho zitandukanye nizo abandi bigisha uratahu donc yaje jere n'abaharirije mugabo reka rero genda nagira babwira Yesu Kristo gihe yaza kwisi yaje kutwereka twebwe inzira nziza muto kutubwira yuko ibijya bintu mukora mu mwaza ko ari byiza si byiza na gato afite ikintu Yesu yanse nabantu bakurikiza amabwiriza mugabo bitari mu mutima Yesu yashaka ukuri ikintu ugikoresheje n'umutima none ndakwaza ibitabo byatangwe kwandikwa ryari kugira ngo impression abantu ibitabo dusoma byatangwe kwandikwa ryari c'était avant Jésus-Christ c'était avant ariko none ndakubaza amajambo yose yanditswe kuva avant niyo arimo ubu amacha ndakubaza kubera iki hariyo Ancien Testament na Nouveau Testament okay none kubera iki bahise nouveau ni kubera yuko hari ibintu byinshi byo muri Ancien Testament bahinduye mani nuzenye bitari muri Nouveau Testament we ni bahinduye ahubwo barongeyemo voilà kubera iki bavyongeye kubera iki bitarimo bro mbabarira kabisa mbabarira jewe urashaka tubikubwire sinigera nemera ikintu ntabanje kuciyumvira jewe okay basi bantekeze gusigurira urashaka ko tumazi hariya Ancien Testament na Nouveau Testament difference kandi ndakanda gusigurira warayisomye byose byose warayisomye ndenda bwe difference gusa ibisige ntumbaze sinze theology Ancien Testament ni makete yanditswe ava yuko Yesu aza kwisi uko uravyumva kuri isore za Noa za Mose za Musi za Nehemia za Jeremiya za Yeremiya urabibona ayo nama histoire yabayeho ava yuko Yesu aza kwisi hama Nouveau Testament itangurana na histoire ya Yesu uravyumva ni kuva kuri Yesu gushika igihe ngira ngo kuri Yohana ndakwaza ikintu kimwe sivyo turiko turavugana je na sukuze na urakoze ndababaze mwese muri ko muradukurikirana sivyo mwese muri ko muradukurikirana ndababaze ikintu kimwe okay mwashaka kumbwira umwaka Nouveau Testament zasohokeye ko gushaka kutugora kubera yuko Nouveau Testament yasohotse twese twakuzi turayizi twese tuzi Ancien Testament twese tuzi Bibiliya ya kera oya ahubwo riko ramwe abamizirima mwemera Ancien Testament bro twize mu mashuri y'abakristo mutamu nani bakwigisha babarira none ubu rero hariyo Bibiliya zibiri Testament yagusa ku mashuri ndavyibuka hariyo Bibiliya zibiri hariyo Bibiliya kera na Bibiliya y'ubu Mana ndamwica none difference ya Ancien na Nouveau kushaka ko Alvin umuharira ngo ujya kumutsinda jewe shaka kubaza ikintu shaka kubaza ni mwese agumana ukwizira kwiwe bazi kishaka kubaza ni kubera iki Nouveau Testament yaje kubera iki Testament itagumye ari yindi nyene ni kubera ko Nouveau Testament yazaranye na Yesu abanditse Ancien Testament ntibari bari higi mu gihe ca Yesu Nouveau Testament yanditswe n'abantu bari mu bihe mu bikiya gihe ca Yesu ukura byumva inyishu niyo je ntunkonfese na gato mugato banda okay sawa tubihebe sawa nibaza yuko abantu bako aradukurikirana yuko hariyo n'abantu ibi bintu je niko ndiyumvira bona twandikira muri commentaire ngi Alvin azogenda some ego mubabarira Alvin kuba tabizi n'umusulman kandi twese turabizi abakristo bya vrai bien sûr nari mu katolika jewe apa nari mu Islam ndaje mu katolika ndasubira mu Islam bro urumva rero sasa mbabarira jewe abantu muko badukurikirana mumbwire ibintu mugabira tahu ndashaka n'abikatolika ntibasoma mu Bibiliya nk'abakizwa
amini bo baba bafise amabibiriya abapadiri basoma n'amabibiriya none kubera iki se arabiri kubera iki bajya ivyo bigisha abasi ivyo bigisha nivyo nshaka kuvuga reka tureke bro ni bimwe gute kandi kuravuga yuko abapadiri baba bafise inuza ivyo bigisha n'abajya bafise ivyo bigisha bro reka nywa amazi murakoze cyane jewe ariko ntababesha je mu buzima ndiyumvira cyane imbere yuko nemera. Okay, sawa ntaco. Abange ibintu byinshi cyase si. No, fuko tuzatuyumvira. Okay, sawa. Anyways, tugaruke mu muziki. Ibintu vy'Imana tubirekere abapastori n'aba twize tubiharira ko ahubwo ni kudatahura none badutahuze. Ntihagira abavuga ngo twariko turagira. Wewe bagusigurire. Je musigurire ndigipinga cyane gose. Kandi kirazira kubigipinga. Amakosa. Anyways, reka tugaruke ku muziki rekana niyivye nakubujije. Utelefone nimbi. Turaheba ikiganiro cyangwa turagiye kubaza telefone nimbi gute bro mumbwire telefone ingena rimbi mumbwire ni bubi bwacu haba muke mumbwira amakonsequences wowe imameze kugera ko kuburyo mumbwira yuko telefone nizo kuyiheba. Okay basi sawa twavyemeye tentire sinziza nta tentire twavukanye merci. Anyway ofete burumva igituma nasanya kavuye ni kubera twamaze umunya muremure turi pause twategeza kubyuka je nakunda tangara mu ntango ukuntu wari wahoze wamura Tasha aravuga I was like Tasha yaramuzi ibya Alvin Smith ashobora kuba yaramuhaye indero kubera ko bino bintu ntibibaho nishaka kunda ko Alvin ashobora kureka umutumire ngo avuge yicaye atareka aramuciramwo mugabo nari ko bwenge burimo kumbe birapfa byaracari imwe ntibirahe. Okay, anyway ibintu je navuze ku bwanjye kandi ibintu je niyumvira ni je navyiyumviye si wavyiyumviriye ariko urashobora gusanga n'icumviro cyanje hari undi agifise akiyumvirako baze kubasigura ndasaba baze kudusigurira s'il te plaît. Ego bon muri management ya Ravage uri muririmbyi wawe wa mbere naje muririmbyi na uri muririmbyi muri Ravage Entertainment okay nagira mbase kandi abireke no t'inquiète be free deja navuze kare ko ufite indirimbo hahiye ni indirimbo arikeneye promotion mugabo promotion ni tuko turabona ibiganiro ukora muri Miss kuko ibiganiro byatasha kubera ikintu ubona ko umunsi umwe uzafusanga ngira ngo umuziki wawe uzimije kuko après tout c'est vrai naho indirimbo ari iryo kandi yasa nkamenga yarenganye yarikeneye promotion nayo kugira ngo ushobore kurenza aho iri uyu munsi mugabo nta vyinshi wayihaye ahubwo ama intervention na promotion kubiha cyane Tasha kuri kiyo strategy ikiyo cyamece ndakubaza nancho girimbaza je nikomeze hahiye ntuyizi wowe yego hahiye remix warayibonye mugabo nzi cyane iya mbere ya kabiri ndayizi c'est vrai mugabo wambwira ngo ndirimbe noririmbe ya mbere nigiki kintu ubona yuko umuntu yokora ku buryo umuntu amenya indirimbo yiwe mu mutwe nkuko wamenye ya mbere uvuga ko iya kabiri atayuramenya wo kubwira uririmbe turirimba nigiki kibuze nigiki ubona ko cyabuze. Nta kibuze sinivuga ko hari ikintu kibuze ngira ngo nikora ngira ngo je sais pas indirimbo rafise ukuntu shebe kubiryoshe mugabo ugasanga iri mu matwi y'abantu cyane kurangura promotion yabaye nyinshi cyane ugasanga uri oblige kumuyumva ahantu umuyumva mu modoka umuyivuza kora wayumvise ahantu uciyivuza kuri Spotify kora umuntu dufate umutuku nawe turi kumwe ucizemo indirimbo je numva indirimbo nande kumbera kanje kuyivuza najewe umva ko hari ahantu wari wayumvise mugabo nigihe naho ibiryoshe itagize promotion niya usanga ne swati ngene iritwaye canke niyitwaye urumva uzi irakoze ni ico nyene cyatumye hahiye jewe ntayikiriya promotion cyane nico cyatumye indirimbo Derira sanzwe ihari before hahiye mugabo sinashaka kwisora sose yafa hahiye oya yari sanzwe ihari twarayikoze na video twarayikoze byose sivyo before hahiye mugabo ndavuga ati uno muririmbyi wanje uyu ntaramenyekana moi je suis une star bajya bose twakoranye muri hahiye n'abastar sivyo uyu nawe je ndiko ndagereza kumuzamura iyi ndirimbo yiwe ni nayisohora before hahiye hahiye igasoka after hahiye izoca iyi kuko hahiye de toute façon nawe ta promotion ikorera hari abastari bakomakomeye ku buryo yonyene yo kwitwara ariko iyo nayo ingufu uyu afise nizi wanje urumva rero jewe ntegerezwa gupambana ngene iboro no yensera mu kintu ushobora kwituma igira ijyabuka no mpamvu navuze ati uyu yashatse kuyuta ndamubwira ati tekereza jewe nje nagipanze uva umwanya ndamubwira ati burese hahiye kumejera rishaka yikwisohoka dans une semaine Derira kisohoka kubera yuko abantu bazo bari korandika
izina rya Alvin Smith hahiye kuri YouTube ni benshi ku buryo banditse Alvin Smith n'indirimbo y'uyu izozamo. Niyo mpamvu indirimbo y'uyu naciye mpengera hahigize cyane ndayisohora. Sivyo? kandi vraiment uravye ya ndirimbo ya mbere niyo urana ko hari voilà ayiho itandukanye rikomeye kuko ijya ndirimbo yiwe imaze 3 mois ijya ya mbere iri kuri 24000 25 iyo 5 igiye ko ubu kubera iyindi urumva rero naciye mvuga ati iyi ifo ko habayimo ikintu ishobora gutuma noneho imu boost uyu yari muri 2000 subscribers ubageze kuri 10000 subscribe uribaza iyo difference yo kuva kuri 10 gushika kuri 10 urumva donc niyo systeme je nashatse gukoresha navuze ati uno muririmbyi wanje kugira umuntu yubaka izina biragoye cyane hozi si ibintu bisanzwe yaje se rero utegeza kumenya ama strategy kuko hari abaririmbyi benshi ngaba bamaze gusohora indirimbo nyinshi batarashikana 10000 personnes kuri YouTube sivyo ariko uyu ku ndirimbo yo ya kabiri agashikana nuzenya akanatera zijya views bisigaye ko hari ubwenge bwinshi bwakozwe reka rero ndagusigurira merci nagani mtaje gusigura hahiye oya none amaze gusigura none ngira sasa rero meraheza hahiye nkuko rabikubwiye ijya nari se target yayo navuga ati iyi ndayizi yuko itegerezwa kwijana sivyo donc jewe ingiki ndiko ndakora ubu akazi fise gakomeye cyane muri jewe nakazi ko kumenyekanisha uyu kugira ngo ashike ku gwego ashobora kwironkera abantu biwe hama bazogende bariyongereza bonyene sivyo hama uvyungukiremwo ryari gute kuvyunguka mu ryari gute inyungu ya mbere namaze kuyibona ni yahe views indirimbo yuyifise ni views zishimishije cyane muri 3 semaines aba subscribers biwe nama subscribers baje mu kanya gato kandi benshi cyane niyo nyungu je ndiko ndaronka sivyo page YouTube yiwe channel yiwe ejo canke hirya ejo izoba monetize ariko iyo navuga ngo ndamureke we agire byari kuba bigoye cyane sivyo je rero nije napanze plan yose yo kuvuga ati reka jewe nkore media tuwa yuyu kuko ijya yoyo iri kirijana kandi ni vya vrai iri kirijana bugeze kuri 400 izirenga z'abantu mu isomene zitatu bro nakubaze ushaka indi promotion yana gute ha mikini naco cyakabijya jewe ubahongeze indirimo ndayirihira promotion ku radio no kubandi bijya byose yo namaze kubiheza navuga ati uyu reka rero mpambane n'uyu kuko bajya bose ku radio yose niba namaze kuriha amahera bazoyivuza buri munsi sivyo reka rero nishiremo iyi nguvu kuri uyu kuko nabajya ku radio bariko baravuza hayiye naho nabaye amahera bayivuza baryoye kubera ko hari abartiste benshi baba star ariko uyu nano baha amahera ni kuyivuza nyene kubera akazi suvuga ngo bazoyifiringa kubera yuko uyu sumu star kandi utahura ikintu kimwe iyo umustar umukunda indirimbo yiwe indirimbo akoze yose nayo bambi wowe kubera yuko umukunda ntubifiringa ko ari mbi ariko uyu akimo underground bro ashobora gusohora indirimbo nziza yatari mugabo kubwira ikuzemo kubera yuko abantu batari ko barayivuga ari benshi biragoye niyo navuze ati reka bajya hariya hahiye ndayigirire bijya hama uyu shiremo inguvu zose uyu ndiko ndamukweguku hari umusi zo mushikana ahantu mvuga ati wowe regenda wamenye gutambuka ni hama nkomeze ibindi merci abantu bose ariko bavuga kubera iki Delia ndiko ndayishiramo inguvu nyinshi nabasiguri jewe ndafise plan zose murakoze cyane bon Sanga duheze ikiganiro umugabo bien sûr umufise ko tugira promotion y'indirimbo yitwa Delira twavuze Delira kuva mu ntango ngira bwara abantu batarahomaka ko ari indirimbo ni indirimbo yitwa Delira yarimvye abantu babiri mugari kuri page ya Tasha Oda mugatasha mbere yuko duheze ikiganiro shaka turirimbira indirimbo ya Tasha Cobbs indirimbo yari yose ya Tasha Cobbs ko nimba barakwita izina giyo nuko ngira ngo waranamukunda kwiga n'indirimbo zukanazisubiramo Fuko kamera imwegera rero. Kamera imwegere katumubise. Yo mane we. Shaksa nibaza yuko nafise iyo nza guheza ariko reka ndirimbe agaparti gato. Ntangure cyane. Tangura. Bana cengera nubwo ngira mama ntangura kunywa amazi. Okay. You provide the fire. Oh, I provide the sacrifice. You provide the spirit.
Yeah, and I will open outside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Okay. At least basi. Ibaze bakubwira imbi indirimbo ya Tasha. Ugacubura ni muririmbo witwa izina ryiwe. No, siko bizina giwe. Sikuvuga ngo ni izina Tu as été giwe. inspiré par son nom, pas ku izina ryiwe. Si je nabaye inspiré. Urumva je iyo moment je ico gihe basi ico gihe nariko ndaririmba basi ico gihe naririmba muri eglise. Siko barabona yuko donc naramukunda siko ariko sinamukunda kugira jewe nitwe izina giwe Niko byaheze. siko okay basi niko vyaheze kubera yuko ni nkoko hariho batasha kiretse n'urya Tasha hariho nabandi batasha baririmba siko ndari kuvuga ati reka nkurikire nabo bandi batasha bari abandi ni bandi bisize na nk'igiwiwe yego apana Tasha Cops nandi sinashize ko Cops ni Tasha Oda I know yeah mugumba yo Tasha yavuye kuri okay barampamagaye baravuga ati reka tumite Tasha siko Tasha Cops okay basikubera Tasha Cops siko ariko Tasha ifise meaning nziza nanje niyo mpamvu nacenda yihitamo yeah naje navuga ati yiza kubura indirimbo yiwe niyo mwuzi wari kuba wambaye ibara akavuga ati yo urumva ko yaririmbye neza ariko ego anyways tumutugirire rero kapera indirimbo yanyu kugira ngo pita twene abantu bashaka kuba batazi na idea yayo batazi idea yo ndirimbo bayumve hanyuma baje kuyiraba numva amasoni okay Muhammad kumazi avuga ko ni Delila nagufatishije code nyegera baby now I can't deny ndagufata ugatuza imishatsi ije nkaduza Samson come close give me love iyo ntagufise janama mu mbeho sishaka kugenda I wanna stay by your side hey oh baby la 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 sishaka guhora ndira niwe umposa amarira umurikira mu nzira oh baby la 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 sishaka guhora ndira niwe umposa amarira umurikira mu nzira arazi kuririmba cyane merci beaucoup Tasha kuri akapera kabisa we rero bye cyane uririmba baragiye ko ibaro bari ibiro byataje kabisa anyways reka dushimira abakunzi bacu baravye kino kiganiro dushimira abantu baza kuza kuraba indirimbo tadoje kuvuga dira tuvuge pour rien du tout hanyuma ndabakohaje Tasha no kuri urafise future sha jara abantu tuma dukorana ibiganiro bataraba abastar banza bafuriza kuzokora ibiganiro bara abastar kora ko birambabaje nkoranye n'umuntu mbona ko afite talent hama mu myaka 5 akaba ntazi niyageze ntazi ngene vyagenze osi ni fierté kuba narakoresheje iganiro mu atara mu star hama nkamubona yarabazi ko mustavuga ati at least ugema ndamufisemwo itafari ndamufisemwo fondation kuba ageze hagenda ndafise ikintu namufashije kugira ashobora kugira hagiye donc kuri je ni fierté donc faut ko ubanda kugira ngo uzoe fierté kuri je umunsi umwe hama Alvin nawe aratwi fierté kuri je kora ko ndamuza ari ikintu kubera kumeza uko kubera kumeza uko kuri kimeze uko aho inkuru ziko ziragenda zaje na Tasha ntazuzi wowe ntazo wumva kuri kutashatse kubivuga mugirana ibintu natazi ivyo I don't care bro nare murabigira uri mu professional murabigira none kubera abantu benshi bariko rashaka ahubwo kubigira umengo nico kiganiro sivyo ko yo basubiriye ngo ni ntarabibonye ku matitre ngo basubiriye ni bisigaye ko nimba wowe atagaciro wabihaye bisigaye no kubera abonye ko ari uburofu niko ranzi ko muri mu kazi uri professionnel wowe non pas professionnel okay respect man nabikuze cyane hajya nari ndaguhengereye tu numva yikuza kubikora ko none cyenda gukasa impamvu ntabikubajije nikora ko ni ikintu nzi mu Barundi abandi ntibashobora gutahura ko umuntu n'umugabo bashobora gukorana ikintu kikaba kiri juste professionnel atabindi bintu birimwo kandi aussi vyoca intege Tasha kuko après tout c'est une fille n'umukobwa aracari mushasha muri industry nkuma vyumva abantu bashaka guca babigira fondation cyangwa famille yiwe kavuga ati wowe ugira usambuza ubwo abandi par exemple ibiki kandi yazaye ko bashaka ariko yo respect man respect
Nirnah akamaro. Anyways, reka ndabasha courage. Merci beaucoup. Alvin nawe courage ko ntibizoroshe kumanaje nawe umuririmbyi. Biragoye Yego. Hanyuma kuba dukurikiranye mwese Imana ibahezagira mwandage muri kumwe natwebwe mwandage mudukunda. Amaliki ndi bo uraza kwibona ngaho kuri commentaire ndavyisabira nawe atashatse kubivuga. Merci. Sawa nzayishira muri commentaire ndayipininge link y'indirimbo yawo hama mu bandage muyinjoyinga. Bye bye. Bisous. Ciao ciao. Siren Vibes TV.